mpagurutse imbere yawe mu izina ryawe ryera Yesu Kristo kugira ngo intsinzi yawe utamazi muri uyu mwaka nawe ndazi kuri Imana isanganye imigambi myiza ariko kandi ndazi ko kamere k'umuntu bene isi bene umugwanizi Satani vyogerageza kugira ngo biwusenye ariko ndahagaze mwana kugira ngo imigambi yawe yose ishike mu izina ryawe ryera Yesu Kristo ndagushimiye amasezerano yawe ndakiriye ibyo umaze gukora ndakiriye ibyo umaze kuvuga ndakiriye ibyo umaze gusezerana ndakiriye ubutwari bwawe ndagushimiye kuri Imana ihambaye kandi mu izina ryawe ryera Yesu Kristo ndacecekesheje ibyo umunsi yariko aragerageza ibyo yaribaza ko ategekana ibisambuke mu izina ryawe ryera Yesu Kristo kandi mwami Imana ndasengeye abantu bafise ibibazo bibugariye bibanze nk'igihe mwami Imana umenga barabiretse umenga bitegerezwa kuguma guko gutyo ariko mu izina rya Yesu Kristo inkota yawe isohoke irigata abansi bawe icagagura imigozi mu izina rya Yesu Kristo inkota yawe isohoke itabare inkota yawe isohoke umuriro wawe mwana urigate mwami Imana ibyo ariko birigira ndansi ngo bihangane n'ishengero ryawe ngo bihangane n'abera bawe ngo bihangane n'abakijijwe bawe ngo bihangane n'abari mu rugendo rw'Isiyoni Yesu urukundo rwawe ndaguhaye icubahiro ndasenze icago kibi c'abadayimoni kiriko kiraherera mu isi mu izina rya Yesu Kristo ariko ndaguhamagaye mwemu yera kugira ngo uganze wewe ndaguhamagaye ngo uhindure ibihe mu miryango ndaguhamagaye ngo uhindure ibihe mu makupure mu bubakanye ndaguhamagaye ngo uhindure ibihe mu bana barezwe ndaguhamagaye ngo uhindure ibihe mu buzi bw'abantu ndaguhamagaye ngo uhindure ibihe mwami kubw'ubuntu bwawe ndasengeye umutima wubaha Imana ndasengeye umutima utinya Imana ndasengeye umutima ugendana n'Imana ndasengeye umutima wizigira Imana ndasengeye umutima udahera ukwera ndasengeye umutima mwamugororotse ndahoneje ukutizera mu izina rya Yesu Kristo ndahoneje ukutizera Yesu ndaguhaye icubahiro ndaguhaye inganji ndagushimiye ingene uzobana natwe ndagushimiye ingene uzodufasha ndasengeye mu bana b'abera bawe ndasengeye gukorana kw'abera bawe ndasengeye ibikorwa bitandukanye ndasengeye abakozi bawe bakenewe ndasengeye ibikorwa byawe bikenewe ndasengeye ingene umwe wese mwami Imana akwiye guhamya amasezerano mufitiye Yesu ibicana ntege by'abatobiya by'abasanibarati amabingira ashaka kuniga imyagazi ahone izina ryawe ryera Yesu bazabone naho bari ndaciye imizo yawe ku bana bawe mwana ndaciye ugutabara kwawe ndagushimiye mwana ndagushimiye mwizigirwa haleluya ndagushimiye mwana ndagushimiye cyane haleluya Gami namba abantu bakizura ngo bagira amarondo mu gihe cy'intambara ndagushimiye ko ukizura kubarusha mwami kandi ndagushimiye yuko mwami naho abantu basagendagenda intambwe yivuga arondera uwo yorotsa ndagushimiye ko wamaze kunesha kandi mwami wamumaze ingabo wamwatse imfunguruzo z'ukuzimu wamwatse imfunguruzo z'urupfu turagukomeye amashyi mwami Seigneur Jésus, ndinjiye mwami Imana muri uyu mwaka ndinjiye mu igenekerezo rya mbere gushika mu igenekerezo rya 31 y'ukwa 12 mwami Yesu Kristo kubw'urukundo rwawe ninjiranyeyo n'imigambi yose ufise ninjiranyeyo n'amasezerano yose y'abantu bawe ninjiranyeyo byose mwami kandi ninjiranyeyo uguhonya no gusangangura imigambi itakuvako yose mu izina ryawe ryera Yesu Kristo ndagushimiye yuko tuzokandagira imamba n'intambwe ndagushimiye ko tuzosibanga umuguza w'intambwe mwami Yesu Kristo n'ikiyoka ndaguhaye icubahiro mwami kuri Imana ikomeye kandi igira neza ndasengera abantu turi kumwe mwami dutanguye mwami Imana iri sengesho ry'umwaka turi kumwe turi imbere yawe reka mwami mu kwa mbere bazogumane nawe reka mwami mu kwa kabiri bazogumane nawe reka mwami mu kwa gatatu bazogumane nawe reka mwami mu kwa kane bazogumane nawe reka mwami mu kwa gatatu bazogumane nawe reka mwami mu kwitwi bazogumane
bazogumane nawe. Reka mwami mu k'umunani bazogumane nawe. Reka mwami mu kw'icyenda bazogumane nawe. Reka mwami mu kw'icumi bazogumane nawe. Reka mwami mu kw'icumi na rimwe bazogumane nawe. Reka mwami mu kw'icumi na kabiri bazogumane nawe. Kandi nanjye nzogumane nawe. Yes. Namba barozi batongera jewe mwami ndabahezagiye baze bagumane nawe mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Urakoze mwemuye ndaguhaye icubahiro mwami. Data wa twese ugira neza, ijambo ryawe riranyereka urukundo rwawe kandi urwo rukundo runteye kwitwararika aba bantu ngo sengere abantu bafite imitwaro baruhije. Ndasengeye mwe Mana abantu baruhijwe n'amananiza y'imibereho. Ariko ubonye ibihe bitandukanye, narabonye ingene uri umugwaneza, narabonye ingene witwararika imfuvyi n'abapfakazi, narabonye ingene ugirira neza abatagira shinge na rugero. Ndasengeye abatagira shinge na rugero mwami, ndasengeye mwami Imana bariko barasunagurwa n'imipfunda yo mu kiyaga mwami y'ingorane zo mw'isi. Ndasengeye abarusha ubwabo n'abaruhijwe n'ivy'ababo mwami, baruhijwe mwami n'amadosiye y'abantu babo, baruhijwe mwami n'ibiberekeye, abaruhijwe mwami n'amagara yabo, abaruhijwe mwami no kubura amikoro, abaruhijwe mwami n'igihe kibi cy'ukuri ingene bagenza ngo bitunge batunga abandi. Yesu ndatakambye mwami, uri Imana ikomeye. Mw'isi nta nzira ihari, ariko muri wowe harimo inzira mwami, muri wowe hariyo ubuhungiro mwami. Mw'isi siko biriko biragenda, mw'isi mu birabishwa amaso siko bimeze, ariko ndagushimiye yuko tutarongorwa n'ibyo tubona, ariko turongorwa n'ibyo twizera. Merci Jésus, merci Mwizigirwa, merci Imana ihambaye, merci wewe urukundo ntangere, merci wewe imbabazi, merci wewe amasezerano, merci wewe udahemukira abakurondera. Merci Jésus, turaguhaye icubahiro bwawe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ewe uhoraho, ngo ni wowe buhungiro bwanje, ngo muri wowe niho ngira nihishe, ngo gushikaho ibi byago bizorengana. Ndagenda gutumire inyegetse gushikaho bizorenganira. Abavyumvise musubire muvyakire. Hariyo ubwihisho bukwiye. Isi ntituzi aho iriko iragenda, ariko ico tuzi ni uko itatujyanyeyo. Twebwe dufise uwundi adutwaye. Merci Jésus. Ndasengeye mwami abantu bugarijwe n'amananiza muri iki gihe mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Turabona ibidasanzwe byo gutituka kw'amahera yacu. Erega Mana niwe ufise ububasha, niwe wenyine wosubizaho inoti ya 10 igasubira ikagira icyo ikoze, nta wundi yobikora. Niwe wosubira ukayiha agaciro ikareka kwitiranwa n'impapuro zitakaye. Niwe wenyine wobikora. Ndakwingize Mana, nunamye imbere yawe Yesu, mu izina ryawe ryera, umviriza ugusenga ndagusaba. Mu izina ryawe ryera
Umvirize icyo turiko turasaba. Mwami ndabizi ibyo kubabaza ntibibuze, ariko imbabazi zawe nizo zitunze amahanga yose. N'abafise ay'agaciro ndazi ko atari ubugororotsi bwawe. Mbere benshi batwaza amanyama, ariko niwe ubwirira imbabazi nyarucari. Abacokezwa bagagaragwa ku gakanu, bagakankamigwa ngo nuko bakenye. Yesu ni twebwe Abarundi, ndaguhamagaye udutabare mwawe, utugirire neza. Abatoronga ijambo mu masamble manini, abatohabwa ijambo, abasahurwa ibyabo babona, ndaguhamagaye utugirire neza mwawe. Niwe wenyine ushobora gukiza, niwe wenyine ushobora gutabara, niwe wenyine ushobora kumva ugasenda iyi mpwemu y'ubwoba, ugasenda iyi mpwemu y'ubukene mu gihugu cyacu. Yesu wacu, Mana ugira neza, ndagushize hejuru, ndatuye izina ryawe ryera, kandi ndacecekesheje imigambi yose ya Antikristo iri kwiragerageza gucegetera mu Burundi. Yesu ndagushize hejuru, ndabizi Mwami, nta migambi Satani afise yo kutugirira impuhwe. Igihe nagomba kwicisha abantu ubwoba, ndabyasa. Ndashize hejuru amahoro y'Imana. Jehova Shalom. Ndagushimira ibikomeye ndashobora kuvugira aha uri kurakora kandi umaze gukora, ariko kandi ndagushimira n'ibindi ushobora kubandanyirizako, kuko tuzi ko hari ibigikenewe Mwami. Mwami wacu Yesu Kristo, girira neza igihugu cacu. Senda Mwami Imana impwemu y'inyatsi, dusubire tubone umugisha wawe Mwami, dusubire kandi Mwami, mu gihe isi itekewe cyane, mu gihe isi irimo umwugarizi ukomeye, ndaguhamagaye utabare Mwami. Girira neza isi y'Uburundi, hezagira amazi yacu, hezagira imvura izohagwa, hezagira ukumera kw'ibihamera, hezagira ubutunzi bwacu, hezagira Abarundi Mwami baronka umutima wo kukubaha, kuko abakubaha batazogira iciza bakene. Girira neza Mwami abakengerwa batoronka ijambo mu mahanga, utugirire neza Mwami, duhezagize ubuntu bwawe, kandi noneho wowe wahaye ijambo ntawe uri Mwami. Girira neza igihugu cacu Mwami, ndasenze ukwiyorobeka kw'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo, ku gataka k'Uburundi bizohora bitekurukana bene byo. Ndavumye ivyo kuvuma mu izina rya Yesu Kristo, ibitagira umuhezagiro wa Yesu Kristo nibivume. Ndirukanye ubushakanyi bwigira ndanse mu izina rya Yesu Kristo. Ndirukanye ubwoko bwose bw'ubushakanyi, ubwoko bwose bw'ubushakanyi, ubwoko bwose bw'ibiterasoni, ubwoko bwose bw'akamaramaza, ubwoko bwose bw'ibikongera umuvumo bari mu isi. Ku gataka k'Uburundi nta muhezagiro bazoharonka, ariko niwe muhahezagiriwe Mana yacu, wowe Muremyi w'ijuru n'isi, niwe muhahezagiriwe, wowe dushize hejuru. Yesu ndaguhaye icubahiro, mwamugira neza. Subira uturabire mu mbabazi zawe, uze uturinde kubona umugabo n'umugabo basezerana ngo bagize ubukwe, umugore n'umugore basezerana ngo bagize ubukwe, n'akarongo igitabo basinyamo mu Burundi. Ibyo bintu uze ubiturinde mu izina ryawe ngera Yesu. Ndagukomeye amashyi mu izina ryawe ngera Yesu.
girira neza mwami abadutwara bahurize ku nama yera bayigendere bashoboze gukundana bakundaniye mu butungane ukuva ko mwami uzoba ukoze mwami Yesu uzoba ukoze mwami ugire neza abarundi aho babanye mu mihana yabo mwami Yesu Kristo barimire hamwe basarura basangira akagori n'akagoyi uzoba ukoze mwami Yesu ndaguhezagiye mwami mu misozi no mu bisagara ndaguhezagiye mwami n'urukundo rwawe n'amahoro yawe ndimitse ingoma yawe mwami Yesu Kristo kuva ku igerekezo rya mbere kugeza ku igerekezo rya nyuma niwe buri Imana uducira inzira mwami mu byo tudafitiye ububasha mu byo tutabona n'icyo byitwa uducira inzira mu mategeko aremereye mu ngingo zifatwa z'igihugu mu ngingo zifatwa z'akarere ka Afurika mu ngingo zifatwa za Afurika mu ngingo zifatwa z'amahanga Yesu ndakwimitse ube au contrôle de tout uganzi kandi mwami udukoresha abadutwara ndakwizeye banizeye ko byumvise